mwigishwa tuambie tubwire urufunguruzo wa milango ya kiroho w'imiryango y'imwemo ni ufunguo gani? Urufunguruzo nyabaki utaandika na maandiko yake, urandika aho n'icyanditswe cyaco. Milango melo vizuri muntaure neza Sikia umva Yesu alisema hivi, Yesu yavuze ngo niko nabisha atakayesikia ndadodora. Sima mnasikia Yesu alisemaje? Yesu yavuze ngo iki? Niko mulangoni. Ndi ku muryango. Sima ndiko si vyanditswe ivyo. Niko mulangoni. Ndi ku muryango. Niko nabisha ndadodora. Ni mulango gani? Ni muryango uwe? Mulango wa roho. Muryango w'imwe. Mungia msemo muyindi mvugo na yeye mwenyewe na ugiwe kama pati mulango nyimba tarose umuryango hata ingia ntiyinjira. Amkikiba kama mko wapi nyie jamani? Nyimba muri hehe? Ni mko wapi? Muri he? Jamani umetoka Mwarushe. Umetoka kweli? Mwarushe vy'ukuri. Yesu mwenyewe. Yesu bwiwe. Clemence urabyumva neza. Yesu mwenyewe. Yesu bwiwe alisema kwa maandiko. Yavuze mu vyanditswe. Niko mulangoni. Ati mpagaze ku muryango. Nabisha. Ndadodora. Ode sauti. Urumva? Niko mulangoni. Ati ndi ku muryango. Nabisha. Ndadodora. Afu kasemaje kama mko? Achavuga ngo iki nyimba muri hano? Asikiaye sauti yangu ati ni ajumva ijwi ryanje akugurura urugi nitaingia kwake ndinjiriwe nichangie naye nsangire nawe. Swali kwa hapa ikibazo kiri hano huyu mlango ambao Yesu uyu muryango Yesu anakuja kuongelea aza kuvuga ya kwamba yuko mlangoni yuko ari ku muryango anabisha adodora na ukisikia sauti yake atuza kumva ijwi ryiwe arinjira uravuga umuryango wa kuna wengine mlango ari undi muryango unaambatana ufatanye na roho zetu nimwe muzacu hata Mungu mwenyewe anapita hapo akishusha majibu anakuja hapo huyo muryango nyene ndio Shetani anafungaga ayugara baraka zikija mlango kama umefunga muryango nimba ugaye imigisha cyo gukwepa muda wa ahadi umwanya w'isezerano umefika urageze ahadi nakuja isezerano riraje inaona mlango babonye umuryango wugaye ricari yagukwepa kumbe ile kazi kumbe kazi uliyoomba wasavye Mungu kajibu Imana yarishuye lakini kibazo ariko ingorane jibu limeona mlango inyishu yabonye umuryango ricari yagira gute ricari subira inyuma asikiaye sauti yangu atumva ijwi ryanje na kunifungulia watu wengi mko hapa abantu benshi muri hano mumeokoka mwarakijijwe lakini milango ya roho ariko imiryango y'imwemo ntayo mwari muzi hicho ni kitu ambacho wewe ico ni kintu wewe inapaswa ukijua kwamba bisabwa kumenya yuko una ardhi hariho imwe ya mlango wewe unao miryango ufise funguo ya kwanza funguruzo rwa mbere ambao sisi tunao twebwe dufise kama wana wa Mungu nk'abana b'Imana inayoweza ushobora kutufungulia kutwugururira milango ya kiroho miryango y'imwemo ifunguke kugira yuguruke andika sehemu andika ahantu hakikisha maombi yako amasengesho yawe yanaambatana afatane na nadhiri n'umuhigo pasipo nadhiri ata muhigo ufunguo hamna ufunguruzo ntawe uhari hakikisha kwa maombi yako masengesho yawe siku yote ukiomba musi wose ubusenze Mungu aone faida yake ndani Imana ibone mw'inyungu yavyo muri gusenga musi wose usenga ati Mana nipe kazi ukinipa kazi niwa makazi nitanunua viti nzogura intebe ukinipa kazi niwa makazi nitanunua viti nzogura intebe nami nipe ndoa urugo ukinipa ndoa niwa urugo watoto wangu abana banje wataomba kwa nguvu bazosenga ari nkomezi wakikataa kusali base gusenga nzobahushura inkoni wakataa kuomba nibanka gusenga nzobakubita nitawapiga wewe ni mtoto wangu akatae kuomba nini umwana wanje yanke gusenga kubera iki amufukuza njana umwirukana we kumazana imizimu ngamuzo sani imizimu munzo kweri
no mukubita mwanangu kwa msanii sina kupiga nochanda mukubita kandi ntakosa nyumbani kwangu utaomba kwa shari kwa nguvu munzi wanje uzosenga nkoni no kugiti unaomba uzogasenga mu nyumba yangu hakuna sinema munzi yanje nta vy'amasezo y'amasinema barabijua barabizi ngo dunia ekada shwi Vaidei ivya Vaidei tu bari baho barabizi nikisikia tazucu mu nyumba numvise nazucu mu nzu no baturira zucu mu nzu yanje zucu no turi inzu zucu mu nyumba yangu mimi anakuja kufanya mu nyumba yangu aje gukora iki mu nzu yanje zucunia piko mbonyi piko upendo nkone ariho za upendo nkone ari ndirimbo z'Imana asubuhi adoration mu gitondo shiramwe zo guhimbaza mwijoshe mwizo gutima nibwo buzima bwacu nibwo buzima nibwo buzima tunavaa Yesu wambaye Yesu tunakula Yesu urya Yesu tunapendeza Yesu werewe kuri Yesu tuletea vingine vya nini utuzanira ibindi bintu binyuranye vyiki navaa koti nzuri nambaye koti giza amenipa Yesu yamaye Yesu leo nasirika mlisikia wivu Clemence mwumvise ishaka amuguramba kama napendeza ntibambwiye ko yaberewe na mutavuze amaso yabonye amaso yabonye frema mama Senia Mama Serenia hapana Senia mama Senia ayibonye Papa Etani ziko sinziza wenu wambonye ntiwamubonye ko utamugiye ko aberewe sizo kuvugisha kandi sizo kuvugisha Bwana sifiwe sana Mani shimwe sana sisi tumefunzwa hivi kama kuna fundisha ni muri kurigisha twigishijwe gute watu hivi ko abana ari kuba kwega kama narutia narako muri ko muri 11 urongo wa 30 kitabu cha Samueli wa mbere sura ya kwanza kigabane cha mbere murongo wa 11 kugira ku murongo wa 12 kumbe sikia gandire umva hello muko wapi muri hehe nadhani kila mtu ndibaza umuntu wese ananielewa aranahura kama mbinguni ko mwijuru mwijuru vitu vyote vya hapa ibintu byose vya hano vinaokuja biza kuna milango yavyo hari imiryango yavyo bicamwo avu nakwambia ama ndakubwira vinavyofunga hii milango ivyugara ino miryango ni vitu gani ni ibintu vyahe kuna vitu hariho ibintu vinavyofunga vyugara mlango wa kwanza muryango wa mbere yes wengi mnaomba sana benshi murasenga cyane lakini Mungu akisikia upe ti Imana yemsatuye umwana naomba sana kweli arasenga gose by'ukuri sio vibaya si bibi yapige makofi ya bien kama mashi meza piga makofi ya bien kama mashi meza Mngeukie mzako mwambie hindukira mugenza mubwire wewe kweli ati we by'ukuri unatwaga nadhiri kwa Bwana uhora utanga umuhigo ku Mana bizibize mwenzako baza mugenza wawe unatoaga nadhiri ati uhora utanga umuhigo Biblia inakubali manadhiri 6 yemera mihigo 6 ndo somo ndafunza dimanche nico cigwa nzigisha kwa Mungu pamoja na ile topic hamwe nuri ya mutwe wa kiriya cigwa ukingo wa nguvu uburinzi bw'inkomezi kuliko kingo zote gusumba ubundi burinzi bwose wana ambao wanaamini kama wanaosema kama damu ya Yesu inalindaga mtu afanye hivi abazi ko amaraso Yesu arinda umuntu bagira uko kama damu ya Yesu ko amaraso ya Yesu inaweza kukulinda fanya hivi ashobora kukuziga magiruko damu ya Yesu amaraso ya Yesu wanaotia mikono abadugije amaboko ni watoto na abana watoto kabisa
Biblia nzima hakuna andiko hata moja. Isi yose nta cyanditswe na kimwe kirimo. Inasema damu ya Yesu natulinda. Avuga ko amaraso Yesu aturinda katuzigama. Damu ya Yesu haitulindi. Amaraso Yesu ntaturinda. Amaraso Yesu inahusika mambo ya dhambi. Ajejwe gukora ibintu by'ivyaha. Maketu wewe ndio mimi wewe unachukua muda mrefu papa, unaambia tu Mungu, wewe ufate umwanya muremure ubwira Imana ngo Mana, damu yako, amaraso yawe itakaye chakula ngo yeze ibyo kurya. Damu ya Yesu, amaraso ya Yesu na chakula nibiharagi. Mimi gari yangu Mungu ngo ndi imodoka amaraso imodoka ngo amaraso ya Yesu. Watoa damu ya thamani ya Yesu. Uraza agaciro k'amaraso ya Yesu. Akapatia kabenzi ukayahereza akanyama k'inguru. Kiti moto. Inyama yoke. Mungu takasa damu hii. Mana ngoeza ngo bino byo kurya ngo n'amaraso ya. Lakini ndio maana natamani. Niyo mpamvu ushaka. Pamoja hata kama ni kanisa prophetic. Na hari shengero ry'ubuvugishwa. Nataka nipate watoto wamejaa neno. Shaka akufuronka abana buzuye ijambo. Pale mrefu ndakuwa nakaa. Kugera mu rugero rw'ahanzora nicara. Nasikia watoto wanafundisha. Numva abana bigisha. Nasikia na raha. Nkumva afise umunezero. Kama gisi kuna mmoja akihubiri nasikia raha. Nkuko ari bamwe ashobora kuvuga uti mukumva ndaryohewe. Prophesy ni nzuri. Uvugishwa ni byiza. Lakini hari ibintu ukeneye. Lakini kuna vingine vitu tunahitaji. Ngo profeta alipunguza kuprofesai. Ngo muvugishwa yaragabanije kuvugishwa. Wala vimeisha. Cyangwa ngo vyaraheze. Mivishe. Yewe bihere. Vishe tu wapi? Ibihererehe. Ushakuwa mchungaji, kuna mtu unalisha kondoo kwanza. Wayo muungere hari gihe ugaburira intama. Bandu wayo wakomaye vizuri. Ndiwaye kabanza gakura gakomera neza. Naongea uongo? Ndabeshe ndiwaye. Nadhani tuko pamoja. Ndibaza ko turi kumwe. Mwanipata bien. Murankurikira neza. 100%. 100%. Mmeelewa kama ndio funguo kwanza? Matahuye ko runo ariko rufunguruzo rwa mbere. Inaofungua milango ya kiroho. Gugurura imiryango y'imwemo. Inaitwa nadhiri. Yitwa umuhigo. Mlango wa pili. Muryango wa kabiri. Unaofungua gugurura milango ya kiroho. Imiryango y'imwemo. Inaitwa yitwa madhabahu. Igicaniro yanayoambatana gifatanye na sadaka nishikanwa. Madhabahu igicaniro inayoambatana gifatanye na sadaka nishikanwa. Ni mlango wa pili. Ni muryango wa kabiri unaokusaidia gufasha kufungua kugurura umuryango wa kiroho w'impemo. As a prophet, muvugishwa aya madhabahu kino gicaniro uko naongea uri kuravuga ambayo ukiambatanisha na sadaka gifatanwa nishikanwa ni madhabahu yako. Ni gicaniro cyahe. Kitu ambacho mpasha mjue, ikintu bisabwa ko mumenya, Mungu hana sifa za uungu. Imana nifuse amashimwe y'Imana kama hana madhabahu. Nimba idafise igicaniro. Nguvu ya Mungu, ingome z'Imana hatuitazamii pengine, nituzirabira handi, tunaitazamia kwa madhabahu yake. Turabira ku gicaniro cayo. Hakuna wezaye kutambua nguvu za Mungu. Nta ushobora kumenya no gutahura ingome z'Imana, wala kuziona kwa macho ya nyama, cyangwa kuzibona n'amaso y'umubiri. Nguvu za Mungu tunaziona kwa madhabahu yake. Ingome z'Imana tuzibonera ku gicaniro cayo. Na shetani mwenyewe, na Satani ubwiwe hana kazi yoyote, na gikorwa na kimwe afise wakati ana madhabahu, mugihe ataba afise igicaniro. Shetani mwenyewe, Satani ubwiwe anahitaji madhabahu, arakenera igicaniro. Pasipo madhabahu atagicaniro, na shetani hana njia, na Satani nta nzira agira. Umuryango wa kufungua, wo kugurura milango ya roho, imiryango y'imwemo. Kuna mlango wa pili, ari urufunguruzo rw'umuryango wa kabiri, igicaniro. Madhabahu, igicaniro inajenga ulimwengu wa roho, cyubaka isi y'imwemo. Afu sadaka amishikanwa inafungua mlango wa roho. Umuryango w'imwemo bifatanye hamwe byose, inafungua vyote, vyose mlango wa kiroho. Umuryango w'imwemo. Niwaambie kitu, ndabwira ikintu. Mbele kwanza mbingu ufunguke, mbere yuko ijuru ryuguruka, mbingu hayanzi kufunguka, ijuru nilianza kufunguka milango, hatangura kuguruka imiryango. Maana mahali mbingu ilipo, kuko ijuru riri ni mbali sana, ni kure cyane, ni mbali sana, ni kure cyane, ni mbali, ni kure cyane, ni mbali sana, ni kure cyane.
cyane, ni mbali ni kure cyane cyane. Kinachofunguka icuguruka kwanza mbingu imbere y'uko ijuru ryuguruka, panafunguka anga, haguguruka ikirere na milango ya kiroho, n'imiryango y'umwemu. milango ya kiroho ikifunguka, imiryango y'umwemu yugurutse, mbingu inafunguka, ni ijuru cyaguguruka, pusha milango ya kiroho, imiryango y'umwemu gacereza ikirere, kirere kigahereza inyenyeri, inyenyeri gahereza umubiri. Madhabahu igicaniro inayoambatana gifatanye na sadaka nishikanwa inafungua yugurura milango ya kiroho, imiryango y'umwemu. Prophet, muvugishwa, tubwire tunawezaje koshobora gute kutumia madhabahu gukoresha igicaniro na sadaka nishikanwa kwa kufungua milango ya roho, kugura imiryango y'umwemu. Umo ndani yako, muri wewe kuna madhabahu, harimo igicaniro ipo ndani yako, kiri muri wewe. penye Saint Esprit aho mwemu yera akikuja ndani yako, aje muri wewe, anaikaaga ndani, acha yicara, anaoga nakaa kwenye madhabahu ya ndani, acha yicara mu gicaniro. Iyo madhabahu ya ndani, ico gicaniro kiri muri wewe uragifise. Iyo madhabahu yako ya ndani, ico gicaniro cyo kiri imbere, inabidi uiwashe, bisabwa kucatsa. Washa moto wako, atsa umuriro wawe ili usizime, kugira ntuzime kila wakati, usizime buri gihe, ntuzime. Lazima uwe na sadaka ndio ufisi ishikanwa ambao unaitoa, utanga hiyo sadaka, hiyo shikanwa. hata ukija dimanche nawe uweza kuwa Mungu, toka nyumbani kwako, uva muhiri wawe, umewasha madhabahu, wakije igicaniro cyawe, na washa madhabahu, wakije igicaniro cyawe, milango ya kiroho, imiryango y'umwemu ifunguke, yuguruke, kwa ile deni, kugarija deni, kwa ile kazi, kugakarya kazi, madhabahu ikishawaka, igicaniro kimaze kwaka, na sadaka ikishakuja rije kwenye hema, lazima milango ya roho, imiryango y'umwemu ifunguke, yuguruke, upate neema. Elia alivijua, Elia yarabimenye, pamoja na manabii wa Baali, n'abavugishwa b'abayari. Hatuwezi kufungua milango ya kiroho, dushobora kugura imiryango y'umwemu, moto ushuke, kugira ngo umuriro wuruke, bila kujenga madhabahu, atakubaka igicaniro, bila kuweka sadaka, atagushira kwishikanwa, akawashinda akili, atabanderewa urusha ubwenge. Elia akuambia masaa yoyote, yababwiye amasaha ariyo yose, akawaambia masaa ya Mungu, yababwiye amasaha y'Imana, maana kuna masaa ya watu, kuko hari amasaha y'abantu, na kuna masaa ya Mungu, kandi hari n'amasaha y'Imana. Elia akasema kwamba, Elia acavuga ngo tusubiri, turindire mida ya jioni, myanya kumugoroba, na Biblia kirudi, kandi kubiri ayikurundi ndayikunda, ukagoroba kandi kera, hageze igihe cyane kera, igihe cyane kera, ilikuwa mwisho wa sabato, nisezerano rya kera, ya kwamba kasubiri, acararindira igihe cyane kera, izuba rigira rirenge, kugira ngo nubake igicaniro, kubera ko kumugoroba ni isaha y'Imana. Abo niko nabwira rero, siho bari. Akambiaje? Acabwira gute? Tujenge. Aje mu Gifaransa madhabahu. Mu Gifaransa avuga igicaniro twumva. Nakisahau. Ndacibagi. Hotele. Sio kweli, sibitiki. Yesu kuri byo sindademe. Hoteli. Hapana sivyo. Ibyo sivyo. Kama Igiswahili hoteli. Reka mvuge Igiswahili byo sivyo da. Hoteli ni igicaniro. Sheri. Gute. Si hoteli. Oya si hoteli. Katubireke. Reka tubiyihorere. Hoteli sio. Arta. Akajua. Ataramenya. Tujenge arta hapa. Tujenge igicaniro hano. Majira jioni. Kumubijanye na kumugoroba. Wakajenga madhabahu. Baca bubaka igicaniro. Arubaka igicaniro. Agano la kale. Isezerano rya kera. Mungu alikuwa na masaa matatu. Imana yari ifise amasaha 3. Agano la kale. Isezerano rya kera. Alikuwa na masaa matatu. Yari ifise amasaha 3. Alikuwa na saa 6. Yari ifise saa 6. Agano la kale. Isezerano rya kera. Hivi agano jipya. Ubu isezerano shasha. Ni masaa yote. Na masaha yose. Alikuwa yari ifise amasaha 3. Alikuwa na saa 6. Saa 6. Alikuwa na saa 9. Yari ifise saa 9. Na saa 12. Ni saa 12. Yo mpamvu ravye Yesu. Wakati alikuwa msalabani. Yari ku musaraba. Kuna wamoja. Hariho bamwe. Walisema saa 6. Bavuze saa 6. Wengine wakasema saa 9. Abandi bavuga saa 9. Kwa sababu gani wao? Kwera ko walioandika banditse wameona masaa ya Mungu. Babonye amasaha y'Imana. Bica birabazazanira gutahura. Birabarengera mu bwenge. Kuko byarabarengeye. Wale kwa mama mdogo. Bari kwa mama muto. Hawavielewi. Ntibabitahura. Yesu papa. Wakatengeneza madhabahu. Baca bubaka igicaniro. Elia inamaanisha kwamba Elia bisigura ngo namuomba Mungu naye senga Imana igira gute Imana yumva. Kwa maana Elijah. Yo sigura ya Elia. Ati yo senga ni Imana yumva. Niryo zina rya Elia. Acarakora igicaniro. Aho nyene.
Wale wa jamaa wale bari abantu bari kumwe wanamwita Mungu wao, bahamagaye Imana yabo, kaenda likizo, yagiye mwikonji sinzi. Bayali siku hiyo ndibaza ko Bayali uwo munsi alikuwa ameenda leba kuzaa. Bwana sifuwe sana. Nadhani ndimvira alikuwa ameingia leba. Bwana sifuwe sana. Ngira yari yagiye mu bitaro by'abavyeyi kwibaruka. Baca bakora Imana yabo ashuke ntiyururuka. Lakini jamaa ariko mugenzi nacho kiliwashangaza icabatangaje akutumia sadaka ya Mungu. Ntashikanwa ry'Imana yakoresheje, alitumia picha ya sadaka zao, yakoresheje ifoto y'ishikanwa ryabo. Haleluya. Akatumia picha acakoresha ifoto ya sadaka zao y'ishikanwa ryabo. Tukiona Bayali, tubonye Bayali alikuwa na sura ya ng'ombe, yari ifise ishushanyo Bayali sura yake, Bayali iko yasa wasomaji wa Biblia, Bayali alikuwa na sura ya ng'ombe, yasa n'inka, alikuwa na muonekano wa ng'ombe. Naye yacagira gute? Tusitoe kondoo, nidutanga intama, tusitoe mbuzi, nidutanga impene, na sisi tutoe ng'ombe, natwe tutanga inka, tutoe ng'ombe, tutanga inka. Wakatoa ng'ombe batanga pa aho nyene wakatoa dhabihu, baca batanga ikimazi, wakajenga madhabahu, bubaka igicaniro. Eliya akaanza omba, atangura gusenga, ijulikane ati bimenyekane kwamba ni wewe Bwana, ko ari wowe Mana ninayeabudu. Udusenga Imuriro pru, aho nyene umuriro ukashuka, ucururuka. Mnasema ni kwamba nilivuga no kuvuga ngo kinachofungua icugurura milango ya kiroho, imiryango y'imhemo, sadaka ishikanwa, sadaka ishikanwa, sadaka ishikanwa, sadaka ishikanwa, sadaka ishikanwa na madhabahu, n'igicaniro. ndio mlango mkuu, niwo muryango mukuru unafungua, ugurura. Andiko hizi, andika bino vyanditswe. Kitabu iki gitabo, kitabu cha Wafalme wa kwanza, igitabo c'abami ba mbere 18 36 na kitabu cha Ezra, ni gitabo cha Ezra 9:5. Wale ambao mtakuta hii siri, kitabu cha Ezra, igitabo cha Ezra 9:5. Andika sema, andika hano. Mnamjua Ezra? Muramuzi Ezra? Yuko mu watu ambao ari mu bantu wameandika Torati, banditse ivyagizwe. Sababu Torati imeandikwa na Musa, kuko vyagizwe byanditswe na Mose. Wakati Musa amekufa, igihe Mose yapfa, Joshua akaandika, Yoshua carandika. Wakati Joshua mpita, igihe Yoshua yarengana, na Ezra acarandika. Kumbe Torati ne vyagizwe imeandikwa na watu watatu, byanditswe n'abantu batatu. Imeandikwa na Joshua, byanditswe na Yoshua, Musa, Mose, Joshua, Yoshua, wa mwisho ni Ezra, wa nyuma ni Ezra. Lakini vyote ariko vyose vinakamatia bifatiye mu sheria za Musa, mu vyagizwe vya Mose. Andika ya maandiko, andika ivyo vyanditswe, utaelewa, uratahura kama yuko milango ya kiroho, imiryango y'imhemo unahitaji, uyikeneye, ili maombi yako kugira ngo amasengesho yawe aronke kwemegwa. Amen. Wewe kwa nini Wakristo, kweriki Abakristo mapepo watushinde, abadayimoni batuneshe, ma strategy baturusha uburyo cyangwa ubuhinga? Umeandika hiyo maandiko Mwanditse ivyo vyanditswe. Ulivyandika Wavyanditswe. Ulivyandika? Mwavyanditse. Andika cha tatu. Andika cha gatatu. Kinachoweza gishobora kukufungulia, kukugururira milango ya kiroho, imiryango y'imhemo. Andika sema. Andika hano. Andika mlango wa tatu. Muryango wa gatatu unaitwa mlango wa sifa na maabudu. Uyitwa muryango wo guhimbaza no gutazira. Mambo ya Nyakati wa pili, igitabo c'ingoma za kabiri 20:20, umurongo ikigabane ca 20 umurongo wa 20. Matendo ya Mitume ivyakozwe n'intumwa 16 igice c'16 25 yake, umurongo wa 25. Sifa na maabudu, guhimbaza no gutazira. Mimi sisemi kuimba, simvuze kuririmba. Kuimba, ibi kuririmba ni baadhi, ni bimwe ya sifa na maabudu. So guhimbaza no gutazira. Sifa na maabudu, guhimbaza no gutazira haianzi kwa uimbaji, ntibihera mu kuririmba. Kuimba tu, kuririmba gusa ni umoja, ni bimwe wa vitu vinavyoonekana kwa nje, mu bintu bigaragara inyuma. Lakini sifa na kuabudu, guhimbaza no gutazira, maana ambako vinaanzia, hari ahantu bihera. Maana kuna mtu, kuko hari umuntu anaweza kaimba, ashobora kuririmba na kuabudu kandi atahimbaje. Kuna mtu ambaye ari umuntu anaweza akacheza, ashobora gutamba na hakusifu, atashimye, atashimagije.
Hii sifa nataka niongee. Ibyo gushimagiza Imana ngira mvuge. Ni tofauti na adoration ya nyimbo. Bitandukanye no guhimbaza mu ndirimbo. Ni tofauti na adoration. Bitandukanye no guhimbaza mu ndirimbo uvuga. Ni tofauti na adoration. Biratandukanye no guhimbaza mu buryo bwo kuririmba papa. Ngombe kitu. Ndakubwira ikintu. Hauwezi ukafungua. Nushobora kugurura milango ya kiroho. Imiryango y'imhemo. Bila praise and worship. Ataguhimbaza no gutazira. Jamais. Nibibaho. Na mbingu kwenyewe. No mwijuru bwaho. Wanaishi hivyo. Babayeho gutyo. Lakini ariko hii sifa na maabudu yego himbaza no gutazira. Nataka niwaambie, ngira mbabwire. Nataka nifunze kwa haraka. Ngira ndavyigishe nihuse. Nitoe ujumbe kwa watu. Je ntanga ubutumwa ku bantu. Tumalizie ibada. Turangiza amakoraniro. Sifa na maabudu himbaza no gutazira. Nataka niongee ni hii hapa. Ngira mvuge ni hano. Maana watu wengi kuko abantu benshi wanajua sifa na maabudu bazi guhimbaza no gutazira kwa sauti nyororo mu majwi agoroye bazi ko yahibongoza. Wajua kuna wakati ambako bazi ko ari gihe protokoli masababu bakie wazi kicaniro kigume kigaragara mrongozi muro tuwa wewe bategure barongo abaprotokoli bawe sivyo uongo kweli bategure sivyo muro sake mazi sipaka mvugile juru sivyo nikaongea hivi ariko vuga uku pamoja na kuimba hamwe no kuririmba awaiti waabudu nabwo bitwa abahimbaza. Piko tofauti kwa mtu mwingine hari undi muntu mbinguni mwijuru wanamjua kama muimbaji bamuzi nk'umuririmbyi awamjui kama muabudu batamuzi nk'utazira. Asa kuimba kuririmba hiyo ni baadhi, ivyo ni bimwe, ni baadhi, ni bimwe maana kuko nabubu ni kiragi anaabudu na ajui kuongea, iratahimbaza kandi kitazi kuvuga. Anaabudu waje ahimbaza gute na sauti ya kuimba adafise ijwi ryo gusohora. Kama kuimba tu yimba kuririmba gusa ndo kuabudu, ariko guhimbaza kama Pabili Gate aabudu ngapa Pabili Gate ntahimbaza watu imba. Bwana sifiwe sana. Kwa Mungu sio hivyo. Si hivyo rero. Sasa tunapokuja kusema iyo tuvuze sifa gushimagiza na maabudu no gutazira, ambataka bafundishe hapa, ngira nigishe hano, ni vitu vitatu. Ni bintu bitatu. Kuimba sitakisema, kurimba sindakivuga. Kuririmba ni mfano tu na ikigereranyo gusa, lakini maabudu na sifa ariko guhimbaza no gutazira kuna mahali vinaanza, hari hahantu bitangurira. Yes. Kuna mahali vinaanzia, hari hahantu bitangurira tofauti bitandukanye na kutoa maneno no gusohora amajambo. Sikweli? Sokuri. Nadhani maandiko yameandika vizuri. Ivyo vyanditswe mwavyanditse neza. Mlango wa sifa na maabudu, umuryango guhimbaza no gutazira unafungua, ugurura milango ya kiroho, imiryango y'imwemo inafunguka, ikuguruka. Maabudu aya matazirano n'amashimwe ambao niko naongea, ndiko ndavuga, ni kilindi cha moyo. Tukisema sifa na maabudu, tuvuze guhimbaza no gutazira, ni moyo n'umutima wangu wanje ninautoa kwake, ndawutanga kuri we. Paulo afundishe, ngira ndabigisha, uyu moyo wako, uyo mutima wawe. King Oji wasabe zuri, unavyumva neza, uyu moyo wako, uyu mutima wawe. Anashangaa profeta sasa chanangu la msite, aratangatiye muvugisha wavuze izina ryanje ryo muri karate. Sio unabii, so uvugishwa na wenye kuri stati. Bwana si stati yao, Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Sasa niko naongeaje? Niko ndavuga gute? Moyo wangu, umutima wanje, na uchukua, ndaufata, na mukabidhia yeye, ngaca mpawe. Mungu anauona, Imana irawubona. Ni kama Daudi, ni nka Daudi, kila siku imisi yose alikuwa anatembea, yahora agenda, lakini moyo ariko umutima kampa Bwana. Mpaka Bwana akasemaje? Kugeza Imana ivuga gute? Sijawahi ona, sindigera mbona mtu mwenye moyo. Sasa sifa na maabudu ukwa muhimbaza ni jewe Yoshua, nachukua moyo wangu, mfata umutima wangu, nasema hapana kwa maneno, nkavuga hapana mu majambo, mimi sina chochote, je nta na kimwe mfise, na huyu moyo ni wangu, n'uyu mutima ni gwawe. Sina chochote, nta na kimwe mfise, huyu moyo ni wako, uyu mutima ni gwawe. Noroshi byugomba nyagasani, nitumikishe vyenyewe unahitaji Mungu, chochote utakacho, chochote ukeneye fanya, kora. Kama utanitembeza mjua, nimba ungendesha mzuwa ni wewe, chochote unataka, chochote ukeneye nitachukua. jewe ndakia, na hakuna no kwa Bwana, nta kintu. Tukisema sifa na maabudu, tuvuze guhimbaza no gutazira, mimi kuchukua moyo wangu, je gufata umutima wangu, na mukabidhia yeye, nkamuhereza we. Maana sifa na maabudu, kuko guhimbaza no gutazira, ikikosa moyo, habibuza umutima ulio kupresenti kwa Mungu, uguserukira kuvugira imbere y'Imana, inaitwa nyimbo, yitwa indirimbo, haitwi manukato, ntabwo yitwa bimota neza.
Sasa rero moyo wangu, umutima wanje, ninawezaje noshobora gute kumpatia Mungu kuhereza Imana kama kumsifu nkuko yihishimbaza nuko yitazi? Ngoja nikaongee, reka ndakavuge, afu niseme cha mwisho, amace mvuga icanyuma, nianze kuombea watu, nangure gusengera abantu. Asa moyo wangu, umutima wanje, ninawezaje noshobora gute kumkabidhia Bwana, kuhereza Imana, nikampatia Bwana, nkawuhereza umwami, nikampia Bwana, nkawuhereza umwami. Katonda wewe. Amen. Wanajua kumpatia Mungu moyo afanye hivi. Abazi guhereza imitima y'Imana bagire gutya. Wanajua kumpatia moyo. Ababizi. Wewe unabategea wanawake. Wewe uhereza abakobwa. Na kupatia moyo wangu. Ngo ndaguhaye umutima wanje. Alizamukora bibi wanazuzi. Bibi nazuzi bibi. Mutama kazi ntavyuzi Mbona sibe sana. Ngo Mungu ngo Mana. Unaambia baby wako. Ukabwira umufiance wawe. Baby. Ngo be. Nakupa moyo wangu. Ngo haye umutima wanje. Ni kweli? Ni ukuri. Unampanga moyo? Uramuha umutima. Nakupa moyo baby. Ngo ndaguhaye umutima baby. Utawale. Ngo uganze. Sitakuacha baby. Ngo sinzoguheba baby. Urabesha kweli? Urabeshe kweli. Kumpatia moyo wako Wewe muhaye umutima wawe. Akishaupeleka wote ende kwa nani? Ujanye wose uzochosigara niki? Wanawake waambie kitu. Bakobwa ndabwira ikintu. Mwanze komesha wanaume. Wakiwaomba moyo, babasavye umutima, na nyie pia muupeleke wote. Namwe mujane wose. Uone kama ataishi. Uraye ukazobaho. Uona kupeleka moyo unabaki uko mzima. Wewe gutwara umutima ukagumukomeye. Kumbe uko musukure. Kumburi ikintungwa warapfuye ntiwapfa. Ushapatia moyo wanawake wangapi? Wahaye umutima w'abakobwa bangahe? Zamuka. Sasa tunapokuja kuongea, iyo tuvuze tunampatia Mungu mioyo yetu. Waduhaye Imana imitima yacu. Mungu tunampatia mioyo vitu viwili. Imana tuyiha umutima mu bintu bibiri. Hiyo ndo true worshiper. Bijya byo guhimbaza. Papa Benbela. True worship. Guhimbaza nyakuri. Sio nyimbo. Si ndirimbo. Ni moyo uliotukuka. N'umutima ushize hejuru Imana. Ushimagiza. Moyo uliotukuka. Umutima ushimagiza. True worship. Niko guhimbaza. Sio kuimba. Kukuri, so kuririmba. Kuimba tu ni picha. Kuririmba ni foto. Asa moyo wangu, umutima wanje, nawezaje nshobora gute kumpatia Mungu kuhereza Imana wakati niko naomba, mu gihe ndiko ndasenga, wakati wowote, gihe cyaricyo cyose, ukitamani moyo wako, ukeneye ku mutima wawe uende mbele za Mungu, uje imbere y'Imana, toa nguvu zako, kuraho inkomezi zawe, kuwa mzaifu, ba umunyantege nke. Ukienda mbele za Mungu na nguvu zako, ugiye imbere y'Imana n'inkomezi zawe, utaitwa mwenye kiburi, uzokwitwa umunyabwibone. Ili moyo wako Mungu aupokee, kugira umutima w'Imana wakire kama maabudu, nk'amatazirano, kuwa mudhaifu, ba umunyantege nke. Mungu atafuti wenye nguvu, Imana ntirondera abakomeye, anatafuta wadhaifu, irondera abanyantege nke, awafanye wenye nguvu, abagira abakomeye. Yes. Mungu atafuti wenye nguvu. Imana ntirondera abakomeye, anatafuta wadhaifu, irondera abanyantege nkeya, awatoe kwa wadhaifu, abakure mu bunyantege nke. Ndio maana niyo mpamvu Paulo akabisema vizuri, Paulo yabivuze neza, amechukua vidhaifu vya dunia hii, afashe ibinyantege nke vy'inosi, ili wenye nguvu kugira ngo abanyenkomezi wasije wakatikamba, ntibajye kwishimagiza. Yabivuze rero, ntushobora gute? Ukichunguza Paulo, ugenzuye Paulo, siku zote, iminsi yose yaguma yita igifu, kila sehemu, buri hano hose, mimi wa mwisho muwote, ati je ndi wa nyuma muri bose. Yes. Mimi ni mudhaifu, ati je ndi munyantege nke, mimi ni mudhaifu, je ndi munyantege nke. Ukitamani Bwana, ukeneye ku Imana achukue maabudu yako, ufata yakira kwa matazirano yawe, hata kama uko mtakatifu, naho buri wera, mwambie mimi ni mwenye dhambi, ati je ndi munyavyaha. Yes. Ile nguvu yako ziriya nkomezi zawe isiye pembeni, zishire ku ruhande. Mwambie Mungu, gira Imana, mimi ni wa kawaida, jewe ndi usanzwe, hata kusema no kuvuga sijui kusema, sinzi no kuvuga, hata kuomba no gusenga sijui kuomba, sinzi no gusenga. Mimi ni wa kawaida, je ndi usanzwe, akira amashira matazira, yumvise ayo majambo, ametambua Imana yatambua mimi ni mkubwa, akari yari nkuru gusumba wewe. Amen. Male kole